Umbaze umudamu wanje namurungitse muri Arabia Saudite kuzana amadolari. Kana amadolari yarayazanye. Niyo mpamvu ubona nubatse inzu. Ntarasiga yarushe. Nije nayubatse. Nije natunuka imyaka ingana yose. Nyene. Kandi mufise kuba mukora wote n'abantu bo muri Saudi. Aba barumvise yuko je mfise umugore yagiye muri Arabia Saudite. Basha bantega imitego yose bashaka yuko je ndayigwemwo batwambure. Twamubaje ati wowe ufise umugore acavuga yego. Cyo none ni gutuza yani wifuza gusambana n'umugore wundi muntu nawe ufise umugore. Nikiye kintu wabuze ku mugore wawe kiri ku mugore wanje. Haza rero ivyo nizo nshaka umumbarize. Papa Shama none nsobanura ivyo ko barakuvuga. Umbaze ivyo baza bakubwira umbaze ivyo wowe biri mu mutima wawe apana ivyo bakwatiramwo. Oya none telefone nini iri he? Umusentiri uri he w'ipantaro? Hasi mumbarize ikibazo kivuga ati umva mumbarize ikibazo kivuga ati namutije umusentiri. Nenda mupiga. Muhiri wanje. Muhiri wanje. Nenda mupiga. Muhiri wanje. Hewe. Ubose bya bindi wambwira ndiko ndasira amatari wawe. Ngofasha umugore wawe. Wakuragira iki? Nazo ndasira amatara. Weko uwo mwuga ko wakwesera amatara waje ryari? Aha. Uwo sese yambwiye ko afise kuvuga ko birateba bibi impama wa muhungu. Namahoro. Uri nyumba kumi Jackie? Ego. Urumva turi ngaho kwa Tugazo urumva ari kibazo cabaye twa dushaka muhashike kugira ngo murabe ko mwobasha kugikemura twashaka juste kugira ngo yene mubashe kuvyumva namwe ikibazo cabaye. Umuvuze muri kwande? Kwa Tugazo. Kwa Tugazo. Yego numvise bamwita Papa Shama. Ndonde bashikiriye. Sawa murakoze. Woe! Aturano bita kumuzinda. Kumuzinda.com. Majina akajama kavamo kumuzinda kakaza. Ubize ndagomye ni kakaza mu cyarama kurya umugore w'umuntu. Ani hapa. Shemela. Ano mwi. Nuko mengera hindutse. Akani kagatongo. Akani kagatongo de. Yani mzee kwa siku mwa vitu vishabadilika yote. Take it easy baby. Ega wa mwana wawe uvuze ngo yitwande. Vuga izina ry'umwana wawe. Shama. Witwa Mama Shama. Mama Shama. Muraduha. Mama Shama na mahoro. Ego. Muraduhe. Arizo twashaka tubabaze mabuja. Yeye umugore wa nafashwa n'ibisoma. Bisuma? Je nafashwa n'ibisoma. Ndabutse umugore neza bana. Ndagize yambu ni sawa. Amahoro. Aho nabaye uko ziramuca abantu bamboshe mwene kuwoye. None ivyo mbona nibi. Nazaro wo muwe ramutse umugore. Yani turinde kuja kure sivyo. Ni mumwe ramutse umugore we. Ramutse umugore wa. Ndagusavira ramutse umugore. Sheri wa. Amahoro sheri wanje. Je ntacyo banze sobanura ivyo ndiko ndabona. Umbe cara kwanza ndacara. Je wanje muri je ni muhiri wanje bana kumfata nabi. Bwana we, bwana we. Muhiri wanje. Je ndanse. Ndanse. Shagai na huyu. Bwana. Mugume mundengaza kuva hano no muhiri wanje. Je nanse. Icara. Icara. Akira gatare mu mbi. Icara. Je nani ubaha. Sije mu. Icara mu nje nkane. Ile fimbo kwa wapi wewe? Ile fimbo umetia wapi? Oyareka numu. Muhiri wanje muze ndekura. Icara. Iyi ntebe y'ibiki. Ntibicara. Jowa ntibicara. Iwanje muze kugu. Nanse. Icara. Nene niche basi. Deka niche kutene basi. Deka niche kutene. Nanse. Icara. Jowa. Ayi bisoma kama. Nakuhira banyibire ubona. Ndekura. Basi icara rero hasi. Icara. Twicare numva. Oya soni. Uri bisoma. Icara ntacyo numva cyane nani shamenya kijya. Icara. Nibanze bambuhore. Nibanze bambuhore. No gutirirwa gashaka. Nibanze bambuhore. Utiruka. Kazi mu mugore tubaze kumubona. Kazi byavuze wa mugore we. Mwe mwamfatanye iki? Yavuze ati ngo Mwamfatanye ati ngo fatanye iki? Okay. Yavuze ati ngo ubundi muhiri wanje. Icara. Icara katabikwa. Impuzu ziwanje ngo mwamfashe ndi kushurashura. Ndashurashura jewe. Ai. Icara. Womo.
namutwanga mu kichwa na kipiga kitu mu kichwa batachanganyikiwa. Icara rero umugore nyine ni wawe. Fanza bambwira ibyo ari byo. Bakubwira iki? Bikurikirana indara. Icara Stone ndi cyari cyari icara hagati nyene. Iri kiri wiwe ubu magara ngo sheri. Jeni icara ngaha ntaze kucimbere umugore wanje. Munsanga no munzu iwanje kundenganirizaho. Nta nkuru bafise ni binyoma. Bagenzwa n'ibinyoma gusa nta kindi bibagenza. Sasa rero mama burya ngo mama nde? Amashama. Mama shama. Sasa rero mama shama twebwe niba abantu twagutelefone tukubwira ati ngo umugabo wawe twamufatiye ku mugore w'umuntu. Beshira ku musozi mwamfate ku mugore w'umuntu. uri kubyanga Beshira he? Papa Shama nyene nzi. yego Uyo mugabo wanje. Wewe nitwagutelefone. Nitwavuye kuri Twavuganye mugabo urazi ko wacunkupira ntumvise ibyo ari byo. Nimwasobanurira ibyo ari byo rero. twamufatiye rero ku mucumba canje ari kumwe n'umugore wanje. Wewe nyene icumba cyawe. Umugore wawe nawe nuwo. Mama Shama. Ujya? Je nabonye abantu biruka. Niruka mu bandi. Uwari namba bafashe baramba bamuyobewe. Bashe bafata jewe ngo ndumusoma. Je ibyo ntavyo nzi. None namaze Nje sonone je katazo nenda muziko. Ibaze rero. cyamumviriza ngana ntabwo turi mu gipadiri canke ibiki nibiki nta kwiyana twajemwo ngaha. afise ibisabwa byose vyerekana ko yari mu nzu y'uwundi unashima bino bintu nikiga yani biri no kumbuga. Mwe gusa umusentire wiwanje murawumpa. Ntawo mfise. Sasa rero mama shama. Kuko uri mu biki? Bamfashe. Bamfashe nabi. Yego telefone nini iri he? Iri ku muriro. Ku muriro kwande. Kwa butike. None ndayishareza. Ahubwo gendo yinzanira. Ubu notuma Shama yoyizana. Oyo tureke gutakaza umwanya. Iyo telefone nini ni twebwe tuyifise. Kuburya ngo twagutelefonishije tijya telefone ibyo twagutelefonishije telefone ntoya kugira ngo jizani tubaze ko tumekingesho ko twamubaje ati wowe ufise umugore acavuga yego cyo none ni gutuza yani wifuza gusambana n'umugore wundi muntu nawe ufise umugore nikiye kintu wabuze ku mugore wawe kiri ku mugore wanje haza rero ivyo nizo nshaka umumbarize. Papa Shama none nsobanura ivyo ko barakuvuga. Numbaze ivyo baza bakubwira umbaze ivyo wowe biri mu mutima wawe apana ivyo bakwatiramwo. Oya none telefone nini iri sentiri umusentiri uri he w'ipantaro. Basi mumbarize ikibazo kivuga ati umva mumbarize ikibazo kivuga ati namutije umusentiri. Nenda mupiga. Muhiri wanje. Nenda mupiga. Muhiri wanje. Hewe. Ubuze bya bindi wambwira ndiko ndasira amatari wawe. Ngofashe umugore wawe. Wakuragira iki? Nazari amatara. Weko uwo mwuga wo kwesera amatara waje ryari? Aha. Uwo sese yambwiye ko afise kuvuga ko birateba bibi impama wa muhungu. Birateba bibi impama Papa Shama. No babo mfata uko ntari wa mudamu we. None uvyo byo kwesera amatara nabyo nibiti katabyo. Ko ndakuzi kuri umudamu. Abakomisiyonere babaho. Cene yuko ndaraba ayo matara yapfuye ingene amafaranga boyakorako. Hama ndondire uyakora. None waho kubera iki? None mu gukora amatara bakura impuzu. wari beyo si muri monyeze Bakura impuzu. beyo si muri monyeze mkeo Izongeso wadukanye ubwa mbere yavuze ngo yarirutse ngo bamufatira mu ngo mu bandi ngo yaraguye mu muri Yego. Izongeso wadukanye zikuye. Ntangeso ni ngo je. Kandi maze imisi ndagukeka. Sasa rero umviriza umugabo wawe twatwemereye itongo. Itongiri. Riro nyene. Irihe? Umva rero jeje namubaza ati wo ni gute wotanga itongo waruhanye n'umugore wawe kwera ubusambanyi bwawe tugendere ku mugore wawe umugore wawe niwe aza kuvuga yani ikintu cyanyuma ugomba gukogwa. Uyu ntatonga afise. Jewe itongo iri tongo. Mubaze ntazi niyo nari kuye. Ntabizi iryo tongo ni iryanje n'abana banje. Madame. Agasaka maramaza no Madame. Iryanje ntimunagiyumvira. Narondera ibindi bintu afatira. Ndabona abantu baragwereye reka roje ndani nga munsi. Oya ntatuja. Abantu baragwereye. Naho tuja no mukugenda ntiwinyegeje. No mukugenda ntiwinyegeje. Reka kumara amaza. Oya wari imara amajane wikoje. Reka kumara amaza. Kugira ngo baje hose bakuboshe bagize iki ntabantu Tugazo. Nanje muzi wanje ubu ntiwinyegeje. Reka twinjire mu nzu tukiganirireho. Niryo nirondereye. Azi ko bimeze gute? Akasaka maramaza. Urabona n'injyana inzu yubatse? Ibi byose nibyo nimenyeje wenyine. Nico Yani wa mugare wowe umeze nk'umuntu narongowe. Yani amucurenga ko ugende no gutereta. Karaharira ngo ntibamufatire. Raba. Aho ni he? Aha si mu gitanda ga ntumva. Aho bone yari yambaye gute? Ariko ibintu badukanye bikiga papa. Nuko yapfuma bakwica ahubwo nu. Nkumva wapfuye. Umuze umugore wavuze ko akongera kwitunga. Nawe nutwara urose uje gusesa. Ndabirira ibarantu. Ndabirira ibara.
mugirira ibara mu gitanda cy'abandi. None subona ko nimuza None hasha muzomubyara. nimuza nyene. We nturaca ubwenge. Abafashe umutwe wiwanje bahomekaze kujya kuya mutima y'umuntu. Papa Shama Jesse ni kijuju. Papa Shama Jesse ni kijuju. Uyu si wewe. Uyu si wewe uyu. Cengo mafuka mensenge Imana mushaka byo. Uyu si wewe. Inkure kaba bantu. Uyu si wewe. Nukuri. Cengo mafuka mensenge Imana ibankureko. Umugore azampi anshinze cyaha. Icyo nzi cyonyene nuko ngatakintu na kimwe bakuraho banambaza. Mugende kubihereza yo mwafatana. Wewe uyamahoro pe. Nta kuntu kumwe ibintu ubwo mwaka we mwarabisangiye mu mwabikoze kubera abana banyu. Twebwe ntabwo ari nego yacu ngo kugira ngo tuze ngo tubatware ngo amatongo canke ibiki oya kugira ngo ibigabo vy'ibihimbiri nk'ibi inya. Yego n'umugore wanje. Umva reka ndakubwira inkuru kungene imeze sivyo. None nawe wari mu bikinga. Yani ahaje urumva ukuntu inkuru imeze nuko oya. Je umugore wanje je nawe tukira amasinema. Sasa uyu mugabo yamwandikiye kuri Facebook page y'umugore wanje kuko afise abantu bamukurikirana. Aramwandikira bamubwira ati rero bite sisi je ndagukunda ukina neza acamubwira sawa urashobora kumeza nimero. Sasa kubera ko kuri page nije mona postinga kumuya ni kuri page y'umugore wanje. Umva nama message menshi nje ndayishura. Nije nye namwihereye nimero. Umva rero dukomeza kuza tuganira nawe yibaza ko kuganira na sisi. Gushikashika kurete bavuga ati nuko Imana ngo uri cyamamare zirashaka kuzoryamana nawe ngo numva ukuntu biba biryoshe ngo kuryamana ngo ni vyamamare. None sisi namubwira ati raba acambwira ati ariko nimba uyu mugabo ameze kunya reka tumuisomo ni gute yo kwinjira kandi azi neza ko uri umugore w'umuntu kuko gihe nitwari bwamenye yuko ari ayuba afise umugabo ubamenye yuko afise umugore n'ubu se samubwira ati ngo basi acambwira ngo bagende bahuriye mu buterere ahubwo nitwoza mu suggestion za mu buterere wowe nusangi wanje umugabo wanje si hari naho aho utagirira ubwenge cyakiraza gushika mu nzu yanje bafu umva ro musa amaze kuza bice biba ngombwa rero ko mbwira uno mumenyesha makuru namubwira bro ari ibintu bimeze ukuntu kandi bino bintu je nuva bitavyoshobora gutanga inyigisho ku bantu basi bice biba ngombwa ko ndamuhamagara maze kumuhamagara rero aze niyo mpamvu rero twaje tumufata rero ngahanya kugira ngo yani ibintu narabibone biri no kumbuga bimaze kurabwa n'abantu barenga 5,000 kurumva kugira ngo yani bibahe isomo abagabo bose bazi neza ko baca inyuma abagore ba biriko ariko muratwambitse ibara none bakabaza mbega mwaba bastari warugiye ni bibiri live ikintu umugore wanje afise wowe udafise n'amatarero yarariyo ayo umviriza none hajya warugiye guhiga ikiga Papa Shama hajya warugiye guhiga n'amata ninza barambeshera nibira gusombya ninza bagusombya none warugiye guhiga iki gitanda bagufata iki sigitandiki we nakubariye ati ka telefone y'abantu yini montage maramarira hiyo amatelefone montage kandi kumake ndakwica wano umuhiri wanje utware stone ubu sawa rero jewe ngomba mpinduke uranyambitse ibara Papa Shama uranyambitse ibara ubwo muhinduke Papa Shama ko mubabanyinza kuvuga ubwo abamaze kubona bose muhinduke bro ko muhinduke kuvuga ngo byagenze gute Papa Shama niki wamburanye wewe ubundi umugore mubi gose ku buryo ugenda guhiga abandi bagore Mama Shama nigiki wamburanye Mama Shama nigiki wamburanye je ndarenganwa Mama Shama ahura Mama Shama je ndarenganwa uwo muntu bayagiriza umuravye agusumbye ibiro mbiriza ndakubwira ikintu kimwe ninzo bagusumbya mu gitanda cy'abandi bashitseyo gute story zovanyije telefone nini yiri he yani mke wake hana kitu kusema hapa none basi kumbara beshe yuko afise itonga avuga ngo ashira kikibanza titonga atatonga afise kinalelewa baada ya kulelewa gacha kiza n'ubuyimbire bwo guca inyuma nibandeze umudamu wanje namurungitse muri Arabia Saudite kuzana amadolari kandi amadolari yarayazanye niyo mpamvu ubona nubatse inzu ntarasiga yarushe nije nayubatse yego nyene kandi mufise kubwo mukora wote n'abantu bo muri Saudi aba barumvise yuko je mvise umugore yagiye muri Arabia Saudite basha bantega imitego yose bashaka yuko je ndayigwemwo batwambure twari tukuzi wewe ubu n'umukinyi w'amarerese ndi umufana wiwe yego ucushika mu cumba ciwe ukora amatara mu cumba nashise jewe nta muco kujya gukora amatara ntarigenda bikondana na rimwe imyaka yose kumara none ko muza muncanga ariko ndavuga jewe ni mundekere base je ni mumbabarire ni mumbabarire ndasaba ikigongo base mbabarire ni banza wemera ikosa ko ari cyo wagize sawa gufana umustar ni kosa mundasaba ikigongwe oya si kosa kuko umufana umustar nta mufanira mu gitanda sayo yayo none nta makarashi kurabona bakinira mu gitanda none umugabo we yagufashe warugiye ukina nawe sinema oya ubu neko ndaroreza ibyo akina Unajua kitu kimoja hapa mzee? Tunatafuta nyumba 10 wa hapa. Urumva
biro bintu turabitenda n'inyumba 10 abanza bimenye kwanza Kariti ni mumuhamagare. lazima tubikore ngandi umuntu ndabantu bubaha. Nimuza kurondera ikintu na kimwe. Nimumara amazi. Vugana n'uyu nyene. Ivyo narondeye n'ivy'abana ibiri ngaha byose twarondeye n'ivy'abana n'imitungo y'abana. None hari umuntu aragira ikintu cyo muza kwa. Hari umuntu abigusavye none. Urazi ngo tubigenza. Turondeye nyumba 10. nyumba 10 Ngo je podo karitiye. none icara ngaho onya reka nyumba 10 nyumba 10 nuko umutelefona gusa sivyo dufashe nimero za nyumba 10 tumutelefone aze ngaha anya basa bashatwo bandi ushobora kubura nimero za nyumba 10 kuko barakamara no uri namba z'umurongozi na muntu yoburi nimero z'umurongozi wiwe please nyumba 10 nukuri je ntazofise urana konje vuba Chukuza ina mazanya makumurazi. Ni muzibazi wonyene. Muga telefone yo urumva ko rimwe muyifise. Uno munsi oya kaza gato ni wagafise. Uno munsi ni kuwa mbere bagiye gutanga raporo ku ikomine ntibaravayo. Namba ziwe ntana kimwe. Tene zemo tugende muhiwiwe. Uretse gato ya buryo umunsi iri kuwa mbere kweli. Ari karabe. Bagiye gutanga raporo ku ikomine. Uyu munsi kuwa mbere. Mana none ni kuwa kabiri. Kuwa kabiri. None kumwanya kubaho nta kuntu basi. Reka dusabe. Aho murafise nimero za nyumba 10 muri mwebwe. Sawa sawa mzee tunapiga simu lazima simu bana no password mzee nizinga 60 kombi ego ikakumuraba nabi ona ntse turagufasha gani wakugirire nabi erega ubaye register je mana kuchumisa mbugita nyinshi zo acha nani naje gusandika ndi umuntu nahura bro we na ubundi yani nari kuzana umutwe nari kuzana umutwe wonyene nganga uzana umugore tora umutwe rero ugenda uhaye basi twe ntudusaba ikigongo umugore wawe basi ikigongo umugore wawe mufukamire mubwiye ati madame amagenda sazi ikigongo barambeshera none usaba ego jambo uri kuraga ko bariko barakubesera baza kugicuza mu mwanya none ko gutabibonye umba wumvise ni wabonye ibimenyetso mugana bibona montage ntizibaho nta video mwamwereje ifoto none nk'ibiko biri kuri video wundi azovuga ngo wundi aze kwivuga je sinde muvugizi w'abandi bantu agiye imaginane tubane resi mwake ndo tupige simu na kare niwe bazi wase kwikura buhoro turayimena kimeneka madame hamagara abana ni musagari za nimero 65 batse kuraba bagire sa bantabare abana nta 86 imana ko badahari 93 97 igigiye magwari mugaushi none mabuje mubanye gute ngara mutaba mubanye mu mahoro nyene namabanga murakundana gose allo we ni sawa na mahoro uri nyumba 10 Jackie urumva turi ngaho kwa Tugazo urumva ari kibazo cabaye twa dushaka muhashike kugira ngo murabe ko mwobasha kugikemura twashaka juste kugira ngo yene mubashe kuvyumva namwe kibazo cabaye umuvuze muri kwande kwa Tugazo yego numvise bamwita Papa Shama ndonde bashikiriye sawa murakoze sasa hapa tunamsubiria huyu nyumba 10 anafika baada kufika mama iri kuri bank murabengene mama yabikora amahera ya mande we kuri umuntu w'umugabo none mushaka ari menshi nk'imiliyoni 5 zonyene gusa none menshi ubare mwarumvise ko mudamu wanje yavuye muri Arabia Saudite niyo wabivuze zo twabivuze mwari mwarabitohoje kugira ngo mungire nabi reka je sindicara je ngo matwiyagire rero ubu none wewe nk'uwo kubwira ati byari we nyumba 10 yaje urategura wewe urategura mande ko ntabiyago byinshi dukeneye urumuntu gatwakwitwaye ko neza cyane sivyo none muri make mwagombye amaronko yego nukuri byo wiyumvira byose aha mu nzu ntiwumvira n'ikintu na kimwe mu mahera yose nzi nta kintu n'ikintu kimwe wiyumvira iyo yakura niwe uhaza